ngo mimiheye ngo fani ngo afise ikintu bapfa ngo nafani lavine ngo bataduze ngo imuramvya ikiniki ariko baca bagaruka ku kintu ngo cuko fiko yari yagiye mu ntara nziza ya Muramvya cyane nivyo bose muri bo nta numwe aragaragaza urwango nta numwe bro Mimi hari urwango aragaragaza kuri Truwafa nta musi Truwafa hari urwango baragaragaza kuri Mimi nta musi numwe ngo babishire ku karubanda none ivyo twibwira twebwe abantu umwana w'umuntu twebwe abantu abapromota ba Desa twebwe abapromota ba Desa kandi rero ubwo butima abantu benshi batwara ubwo butima niba abantu bigira banajuwa bro wawe ndavuga ati usanga kenshi umuntu atwara ubwo butima agomba kwigira nk'umupromota kandi uyo muntu ari muri ako gatimu akagerageza kwankanisha abatari muri timu yiwe n'abandi basanzwe basangiye akazi nimba uri umukinnyi w'amasinema siko ego ntutinye yuko ngo fani ngo akurenze bro ntutinye yuko fana kurenze sister kora cyane ahubwo kugira fani umurenge man siko umurenge ahubwo nawe nyine azavuga ati je ujya mwana ari muri ko ari karankoma wagwan my people mwiro cingaramutse anezere neza ko mumeze neza iyo mumeze neza tuba tumeze neza Ishoba MC Gono C alongside easy ariko ni kazi ridasanzwe ndazi neza yuko mudukurikirana hagiye atsanzwanye niteka mumbe neza yuko tuvyishimiye ko warahisemo kudukurikirana kuri Anachea 257 ariko reka tumaze dushimira Imana cyane kuba duhe mu muko abazima dushimire namwe ko muradukurikirana ndazi neza yuko Imana kakaya gukumva gute akayaga ki Burundi bro kameze neza Burundi gihugu c'amata n'ubuki ariko easy umeze neza bro I'm good umeze neza mutsofana ba Anachea ndabaramukije ego ladies gentlemen welcome to Anachea 257 kabiri gatanindwi reka tubahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mukurikirane iki kiganiro bivanye kandi naho muherereye urazi ko burya kwisi abantu twese tutanganya amasaha ego cyane twebwe ubu turi sangapi ubu turi saa 8:40 okay saa 8:40 hari habari saa 2:40 ego nk'abariko baraturaba bari muri Etats-Unis cyane gose na Canada hamwe hano sasa nabari mu bihugu by'abarabu bose bari imbere isaha imwe bumve neza yuko tubishimiye kandi cyane gose kuba barahisemo kuba dukurikirana kuko duratubona muri commentaire batwandikira baca inbox batwandikira tubarira ati turabakurikirana cyane 5 kuri 5 bumve neza yuko ari ivyishimo ariko ikintu cyambere tujye dutangurire ko izi sometime birasaba neza yuko tuba dushimira abantu benshi bamaze kuduha support mu biganiro bamaze kumuduha ama interview agiye atandukanye tuba twifuza neza yuko tubasabira imigisha imbere y'Imana ariko murazi neza yuko tumaze igihe kinini canke imisi mike turi mu kiriyo canke turi mu mabara udasanzwe aho umuvukanyi wacu yabuze papa wiwe yitwa Mimi Mireille canke ndayishimiye Mireille ariko benshi muzi ku izina rya Mimi Mireille tumwihanganisha ego hari ku munsi wejo aho ubona neza yuko hari amaziko ya muntu aranziza ejo kwa kangahe hari ku munsi wa gatatu siko rega iki kiganiro turiko tugikora ku munsi wa gatatu no munsi turi vendredi iki kiganiro tugikoze vendredi sawa ego hari ku munsi wa gatatu amaziko yabereye mu ntara nziza ya Muramvya ubona neza yuko izi warabikurikiraniye ego kino kiganiro keneze yuko tuza kugira analyse gestantwanye harabagombye kubishiramwe inzigo harabagombye kubifatanya n'ibindi bintu kanaka kugira bica niba abapromota ba Desa ego cyane bro cyane gose hari ibintu byinshi byavuzwe nk'ivyo nabonye ego bifatiye ngo kuri Truwafa ngo kuri Sabasi ngo ubundi bavuze hajya ninde ngo atashigikiye Mimi ngo vyerekana yuko badakundana nivyo urazi ku munsi wejo izi naragiye mbona neza yuko hari ahantu nari nteramiye ariko nza kubona yuko hari abantu benshi bariko barabigaruka ko
akantu kanambabaje ukaca wumva umuntu yinamu yavuze ati usinababwiye ngo narababwiye nanje naheze namubarira ati mze ababwiye iki gwibaze ngo igituma ngo turafa ngo utagiye gushigikira Mimi Hey ngo kurufuga papa we ngo kumaziko siko mani umuntu niyo mwoba mwankana ego iyo hageze ku rupfu ego urubaha man urubaha ego je na wewe dushake tube twankana gute iyo hageze ku rupfu je ndubaha kuko ivyo bigushikiye ejo ni jewe kubira ko nagiye mbora umengo ejo ni jewe bro nta muntu azorusimba ngo tuwafa ngo Mimi Hey ngo afise ikintu bapfa ngo nafanira vine ngo bataduze ngo imuramvya ikiniki ariko baca bagaruka ku kintu ngo cuko fiko yari yagiye mu ntara nziza ya Muramvya siko ngo kandi ariko mu ijambo fiko yashoboye gushikiriza canke mu kiyago yashoboye gushikiriza n'ishugwe yatanze ryari ishugwe giwe bwite siko apana ishugwe rya Truwafa siko ariko ngira ngaruke kuri bano bantu baza baraba kote negative baraba inzira mbi siko twebwe turi mu rugendo rwo guteza industry turi mu rugendo rwo guteza abana b'igihugu cy'u Burundi kugira bashike ku yindi level siko ariko mwebwe muko murazana amakote negative murumva gufanira vine wigituma ngo atagiye ngo nama nababwiye bama watubwiye gute urafite ico kuvuga icantangaje uza gusanga neza yuko ari abantu basangiye akazi man ari abantu basangiye akazi bro ari abantu basangiye akazi bari muri industry mu gisata ca cinema siko n'abantu usanga mwaraduganye ruguru siko bakagaruka bakavuga ati ngo gufanira vine ngo turafa ngo ibaze gituma batagiye none impamvu zishobora kuba batagiye ni nyinshi gufatirwa bibaho siko kubura igitoro bibaho siko ariko umve neza yuko ubucuti fanira vine bafite na Mimi Hey busumba uko muvyibaza busumba uko muvyibaza barakundana kandi cyane naho mutigeze mubabona basi kibabaje nuko baba batazi ukuri kuri hagati ya Mimi na Truwafa ego cyane nivyo bose muri bo nta numwe aragaragaza urwango nta numwe Mimi hari urwango aragaragaza kuri Truwafa nta musi Truwafa hari urwango baragaragaza kuri Mimi nta musi numwe ngo babishire ku karubanda none ivyo twibwira twebwe abantu umwana w'umuntu twebwe abantu abapromota ba Desa twebwe abapromota ba Desa ivyo twibwira sina promota gusa hari n'abafana ko badukurikirana ngaha bro siko kubera ku munsi wejo hari page iraho yanabipostinze irabipostinga ngo urumva ngo ibaze gituma ngo fanira vine batagiye nzahugaruka muri commentaire nza gusanga neza yuko n'abafana bro n'abafana mani baramaze gutakara siko n'abafana bamwe baramaze gutakara ni vya bindi usanga umufana akoresha amaranga mutima ego akagenda uko yiyumvira we nyene sivyo ego ugasanga jewe ndamufana Mimi Mireye kubi ego ku buryo utamushigikiye Mimi Mireye ego tuca duheza ego nkabona rero ikinagize abandi bamushigikiye wewe ntiwamushigikiye tayari wejeje kuba umwanzi ngo ni vya bindi vy'ubutimu yego ni vya bindi vy'ubutimu urazi yuko no ngaho ubutimu burahari bro kandi bwinshi mu gisata ca cinema burahari nibwo nyerega buza bwica industry kubera ko kagatimu kaba gafise umuntu injavyi kandi rero ubwo butimu abantu benshi batwara ubwo butimu niba abantu bigira banajuwa bro wawe ndavuga ati usanga kenshi umuntu atwara ubwo butimu agomba kwigira nk'umupromota kandi uyo muntu ari muri ako gatimu akagerageza kwankanisha abatari muri timu yiwe n'abandi basanzwe basangiye akazi uri muri timu ya Mede uwundi ari muri timu ya Sami yego uri muri timu ya Mede agerageza kukwemeza yuko Sami ari umwana mubi siko yizi kubera ko hari abantu sometime twebwe tuba turi ngaha kugira duteze imbere abana b'igihugu cy'u Burundi siko ariko mwebwe mukaca mugomba kubishiramo inzigo ibaze kwemanga bro hari ibintu rega sometime atari byo gukinirako oya mugaye ivyo bintu byo gufana je mba mbona ari bisanzwe tu ahubwo
abo ico twobwira aba banyenevyo banyenevyo no kuvuga Mimi Mireye no kuvuga Turuwafa no kuvuga basi abakinyi apana abafana abakinyi kutabikorerako ego kuko ivyo vyo gufana nibisanzwe gufana nibisanzwe n'abafana ba Real n'abafana ba Barca baraterana amajambo nici gituma rero nabo n'abanyene bacu nuko nyene gutahura arigi umuntu agufana akumva abantu ubuzima bwiwe bwose cyane nta bindi erega haci haduka n'iyindi poste nabonye ngo ni gute gusa basi ngo amaze igihe kinini ngo bazinanye na Mimi ngo ariko ngo kuri page yiwe ngo atigeze ngo posting ngo atigeze ngo avuga ngo polisana ngo atigeze avuga condoléance siko ariko nkibaza ati kubera iki mwa mubona ibintu biri kote negative sabasi je turayaga ndamurabira ama stat siko nta musi numwe stat yiwe igera ihera adapostinze Mimi Mireye siko amutera intege bro siko amugira iki nikamubarira komera bro siko ariko kaza gusanga neza yuko kubera ko hariho rega abantu babaronse aho bafatira umuntu yego araguye mu kantu siko naho koba keza canke kabi akagerageza kugahindura kugira kabi yego siko iyi challenge ya Fani na Sabasi bako baravuga ngo ituma batashigikiye Mimi Mireye ukuntu bategeze iki niki kubera ko wewe nyene ko yadukurikirana warurindiye aho uwo baronkera kugira ubacanishemo siko warurindiye kugira uzana inzigo uzana amatati ahatari uraharonse rero ucironka ngo uruvuge uronka uruvugiro rwagute urafise ibyo uvuga azi ikintu no kubwira naba bariko baratwumviriza bavyo ego Shetani n'umwana mubi bro cyane man Shetani ntakundira mbere cyane Shetani ntakunda twicarane gutya je nawe tuyaga duhuza duteranye imbere dudagwivyumviro umvyumviro namusi numwe akeneye gute negative ararondera ahantu hose yo kwinjirira amatati y'umuntu inzigo ahantu hose yo kwinjirira kugira habugwanku hagati y'abantu hama havukiza intambara turiko turabona ku isi havuka ibibiza turiko turabona ku isi ego bro Shetani n'umwana mubi ego gusa ico no bamenyesha coco kira mufana reka radukurikirana umufana wa sinema y'u Burundi siko azerareka gufatira ku majambo y'umuntu kanaka ashobora kuvuga amajambo umuntu kanaka ariko kubera ko wowe wamukunze wahereje ko ukacubona kumengo wa muntu akavuga ibintu by'ukuri siko kubera ko ibintu by'urupfu izi bitandukanye n'izi boro twitabira z'amalancement officiel siko lancement officiel ndashobora kuyihoza sindana kubarira ati congratulations siko ariko urupfu naho twaba dupfa ikintu kanaka bro kandi ugasanga niyo lancement nta n'inzigo bifisemo nta n'inzigo narabifisemo nimba ari jalousie positive ya ndavuga aranteranye imbere fona ati reka nanje nkore kugira ndamurengane siko ariko tugeze ku bintu by'ubundi buzima by'urupfu kanaka ibintu twese bidushikira bro ibintu byose bidushikira man ndashobora kugira lancement officiel mugawe ntuyigira ndashobora gusohora filme igakundwa gusumba izindi zose mugawe iyo uzosohora ntizokunda ukazorinda upfa mugabo nta na rimwe je nshobora gupfa ngo we ntuzopfa ico gituma izigora kubara yuko ni ikintu duhuriye ko twese umuntu arondera ahantu akurondera ko gusa akahirira kanaka warabonye abateruye Serkei bari bayizo Chris siko na Mr Kanya babakinyi b'amasinema kandi yari support kandi yari nziza turanavyishimira kandi cyane siko ariko kubera ko hariho abantu bamwe babarindiye kugira baraba kayirere wabonye ifoto irikirasirikira umupromoter yitwa Edison Ndayahuze ya posting nivyo nagomba kubwira ati kurundi ruhande disposting ifoto y'abandi bakinyi harimwo bagiye kwifotoza harimwo aba bakobwa ba Kado ba Mr Kani ba Balize Ange iki acagira ubuziringi ngo kubantu bako baratwenga bro siko kubera ko wewe nivyo wari urindiye siko niyo matsiko wari ufise aho utora kanenge uraronse rero aho uronkera uruvugiro kugira ushiremwe inzigo canke ushiremwe amatata hatari ngo ni gute ngo uje ku maziko ngo gatwengera abandi ngo abandi ngo bakubararira ngo uraronsa aho ugira uvugire nyene
kubera iki niyo nzira yiwawe niyo nzira nyine warurindiye utunenge bro siko niki gituma izi jewe twama tuvuga yuko twe kuri anashia dutora ubunenge bivanye n'akazi tuba turimo dukora siko je nzogutora kanenge bivanye n'akazi urimo ariko je nzokwirinda sindagutora kanenge ku bundi buzima butandukanye warukwiye gutora kanenge mu gihe uvuga ati iki kintu arico kizakufasha ujya muntu ejo canke hirya iterambere giwe rikabananya akavuga ati je nakera nshire kitafari ni nka kuriya twakoze kuri diriya kavaza sabasi ntabijya n'ibintu ashobora kubona akavuga ati ibintu nivyo kwe ifo mpindure kandi ahinduye ni iterambere kuri ubu ejo canke hirya ukabona filme imeze ukuntu harimo akantu katameze neza ukaza ngaho ukakavuga mweneyo mwene yaravuga ati aka kantu ni kwifonda gahindure ifonda gahindure kugira ngo ibintu bibandanye bija ku rundi rwego mugabo ufashe ikintu ataco baza gukosora ba mwene cyo ngo ariko urazi izi ikintu jewe ajyamaziko ikintu je cyanyigishije cyane byanyeretse yuko muri sinema siko muri sinema mu gice cy'u Burundi ubumwe buko burahaza siko kandi abantu buko burahaza kandi abantu bashaka ko barashigikiranira siko ariko ico nosaba gusaba cineaste baze bagire competition ku bw'akazi apana gwagwanku gwakazikira siko ariko baze bagire competition bijanye n'akazi nimba mimaso isinema fana kasori sinema baze baradukubita amasinema y'ubwenge siko ariko dushitse mu bundi buzima kugeza no musi na competition hari na competition mu mafilme na competition hari nci gituma ndakubare yuko nico kintu izi nabonye kujya kuntu rero uku kuntu batweretse urukundo bagiye gushigikira mimi ndakeneza yuko batwereke competition muri sinema itandukanye na bijya bintu kuko bijya bintu amaziko byari bitandukanye na sinema naho abastar benshi baduze mu gihugu cyacu baduze mu ntara nziza ya Muramvya siko ariko bumve neza yuko uyu mwigeme Mimi Mireille turakwiye kumushigikira sana turakwiye kumushigikira kuko nagiye mbona yuko man atunze umuryango munini bro bijya bintu si byabose izi batoyi biwe harabiga muri universite batoyi biwe harabiga muri secondaire bro siko baba mu Ngagara man hajya kuri Croix Rouge siko uravye abantu atunze uza gusanga yuko uyu muntu turamusabira imigisha Mimi Imana ibandanye ikuzigama kandi guhezagira over blessings ibandanye guhezagira siko muri sinema gica cy'u Burundi bumve neza yuko ikintu cyo novuga abantu bagombye gufatirana ibintu vya Truafa bya Fanny Lavine Norasco ni kubera ki bataduze ku maziko ya papa wa Fanny Lavine bumve neza yuko abafana ko bari none burya abasineaste bose baraduze kiretse Truafa ibaze ba Mr Sami ko bataduze Abeli yaragiye abandi Nasoro yaragiye yego habuze Truafa gusa uwoza kuraba neza ko habuze Truafa kuko abasineaste ni benshi none kandi buryo sha baze bavyemera Truafa irayoboye kubera iki urubanza rwose rubaye rw'umusineaste bashinga ijisho Truafa oya niyo content babakeneye habarasuma ngo Truafa ntiyagiye niyo content babakeneye haburundi rubanza ngo Truafa ntiyagiye hari ikintu izingira mbari bano basineaste benshi bagiye batandukanye siko nimba ufise team kanaka nimba uri umukinyoma sinema siko ntutinye yuko ngo fani ngo akurenze bro ntutinye yuko fana kurenze sister kora cyane ahubwo kugira fani umurenge man siko umurenge ahubwo nawe nyine azavuga ati je ujya mwana ari muri ko ari karankoma izo urazi ibyo biri kumwe bitese kubera regara fani azoca zana izindi nguvu siko nimubona Mimi yari karashininga niyo ya competition two turavuga siko nimubona Mimi bari karashininga chance akiri nyuma ya Mimi chance kora cyane kugira Mimi umurenge nushake kugera aho Mimi ageze ahubwo kora kugira uharenge nushake kugera aho Fanny Lavine ageze kora ahubwo kugira Fanny murenge ndamwe nagira ubwo bavuga ati ati je ujya mwana ari
ariko arande pass ukuntu kidogo niyo compete uzobona yaterambere kanaka yego ariko abasiniaste bumve neza yuko nta gwankuru urimo kandi Mimi Mireille babanye neza na Truafa babanye neza na Sabasi ivyo si ibintu ngo tuko turaza kuko ndibaza neza yuko abankurikirana barabonye yuko na poste nigeze gupostinga ujya musi avant yuko baduga imurambi cyo twarivuganiye na Mimi Mireille ku telefone bro siko je Mimi Mireille na mu telefone kuri telefone turavugana na mu ati Mimi umeze neza ati polisi sana ivyagushikiye uko siko arambare ati gundose ndashimye ati ndashimye cyane kweri kuba mutubaye hafi ndavuga ati ukomere cyane kuko ni kwisimeze twese turi ingenzi turagenda tuko turigira kuko kuri micro dufashe kuri anashare hazoza nundi mwana yifate twe twaramaze kuronka nubundi buzima kana nta wamenya bro nta wamenya niki gituma neza twarafatiriwe ega nta wamenya niki gituma inyuma ya kamera hari umujama wo mu brother kana kaze cyane bisaba neza yuko tuza turatanga nakazi sasa turangiza gushika ikintu je novuga ego abasineaste babifate babigire business aka kazi bakagire business nkuko Truafa yabigenje ego eka dusubire tubibutse ego nta company nimwe iri serious nka Truafa ngaha mu makampuni y'amasinema niyo company ifise adresse niki gituma nkene yuko kubona weze nariko ndakubaza ati Abera korera he adresse yiwe GFIC turakeneye he turakeneye biho yiwa Burundi Film Academy turakeneye biho korera he GN turakeneye biho kuvuga ibintu byo mwibarabara tube professional BMT korera tugire professional kubera ko nta muntu azohava guha respect muhurira mu kabari man igihe cyose tutazobigira business bizogurana kugira dushike ku yindi yego kugira dutere imbere bizogurana pe turangize turabakunda cyane hasta la vista mubandaye mudushigikira zina musiniaste ahari yumve neza yuko ashigikiwe na Anashare yaba wanditse izina yaba utanditse izina akiri na mushasha ariko yumve neza yuko ntatamba yirorera twe kuri Anashare twaje kugira tubashigikire one day Imana izobandanye bahezagiye turabakunda cyane Jabless nitwa MC Gundosi turi kumwe na Batsmix Easy hasta la vista Jabless ciao ciao asante